Hello, dear audience. Welcome again to English Agora Victory School. Uno musi tugiye kwiga kuri amajambo ane akaze gukoreshwa mu rurimi rw'icyongereza. How to use everyone, someone, anyone, and no one. Nibyo. They are indefinite pronouns. Nukuvuga ni pronom indefini mu Gifaransa. Nibyo. Representing people, always taking singular. Nukuvuga ni amajambo dukoresha mu gihe turiko tuvuga ku bantu kandi akafata singular, nukuvuga urudende mu gihe turiko turakoresha. Tatu bibona ego, ariko mugenda mugira subscribe, mugira like, mugira na share na commentaire kugira bikunde platform nayo imenyere ko kiri kwiragiza. Ko mutagiye mugira like ucumenga byukuri ntacyo turiko turafashanya, gutyo na platform yenze ngira umwete wo kwiragiza. Murakoze. Nkuko bisanzwe nayo majambo yane tugiye kuvugana ko ariyo everyone, someone, anyone na no one. Ego na majambo akoreshwa mu gihe turiko tuvuga ku bantu kandi akaba icyo twita indefinite pronouns, ni kuvuga pronom indefini. Kuko ntaba yerekana umuntu, ni unspecified people, ni kuvuga n'umuntu ari no specific atabadomwe ko. Nibyo mu gihe turiko turakoresha. None rero tudatevye, ni everyone, ni kuvuga ni muri generalization. Mu dushaka kuvuga ngo everyone there was scared after the accident. Everyone, nukuvuga atanumwe avuyemo. Muga kandi muca mwumve ko ari unspecified person. Muca mwumve ko ari unspecified person. N'umuntu ari no specific, n'umuntu tutadomye ku rutoki. Muga tuba tuvuze ngo uwo ari we wese yahababuka. To be scared, kuhababuka. Hagenye n'ubwira ubwoba bw'ikirenga ugahababuka. Nibyo. Cyangwa turashobora kuvuga tuti not everyone thinks that things will be easy. Not everyone, nukuvuga nta muntu numwe yibaza ko ibintu bizokora. Not everyone, nta muntu numwe thinks, the verb to think, yiyumvira ko bizokoroha, ko ibintu bizokoroha, that things will be easy. Not everyone, nta muntu numwe, not everyone thinks that things will be easy. Nta muntu numwe yibaza ko ibintu bizokoroha. Muca mwumva ko ari generalization nyene. Uri kurajyana umuntu wese aho hantu yagize ubwoba. Nuko ako kakararo ko kuri every n'ubwaruro bubiri ko kuri everyone ko dushaka kuyikoresha. Everyone there was scared after the accident. Nukuvuga uwo ari we wese ngaho yagize ubwoba arahabuka inyuma ya accident. Everyone there was scared after the accident. Nibyo. Not everyone thinks that things will be easy. Nuko nta numwe yibaza ko ibintu bizokoroha. Not everyone, not muca mwumva akantu ka negation. Nibyo. Tuza rero kuri someone. Someone ni ikigira kabiri, reka tujye dutanga uturorero. We need someone who can come tomorrow. Someone ni nka quelqu'un. None ntuba wamuvuze ngo udondora, ariko n'umuntu kanaka. We need someone who can come tomorrow. Dukeneye umuntu ashobora kuza ejo. Someone, quelqu'un. None numva ntuba wamutomyeko. Cyangwa someone rings the bell. Nukuvuga quelqu'un sonne la sonnette. Nukuvuga someone rings the bell. Nukuvuga hariho ufyonze isonete. To ring the bell ni gufyonda inkengeri. The bell ni inkengeri ariyo sonnette. Nibyo. Someone tuca twumva ko ari quelqu'un. Muca mwumva nayone ukuntu ikora. Byose
tuba turiko tuvuga abantu. Tuza aho none ni unspecified person, someone, okay, tuba twamvuze izina bitamuzwa. Tuza ku karero gatatu kubijanye na ukuntu dushaka gukoresha anyone can do it in positive statement. Anyone can do it. Anyone na nukuvuga ngo uwari we wese ashobora kubikora. Uwari we wese ashobora kubikora. Anyone can do it. Umwe mu bantu bose bari ngaho arashobora kubikora. Anyone can do it. Does anyone have the pen? Interrogative form. Iyo turiko turabaza turakaze gukoresha anyone. Does anyone have the pen? Uniform interrogative. Nukuvuga ngo uwari we wese arafise ikaramu. Iyo turiko turabaza ari question dukoresha anyone. Nibyo. Ariko kandi no muri positive statement. Nukuvuga declaration positive. None turashaka kugikoresha naho tuvuze ngo anyone can do it. Uwari we wese mwari ngaho ashobora kubikora. Can do it. Anyone can do it. Nibyo. Ariko kandi turashobora tugera ku cyanyuma arico no one. No one is used to indicate the complete absence of people in a given context. Nukuvuga ngo no one yerekana yuko ata muntu numwe. Nukuvuga absence complete, nta muntu numwe. No one, bavuze ngo there is no one, nta muntu numwe ahari. No one came yesterday. Nukuvuga nta numwe yaje ejo hahise. Change no one knows. Nta ubizi. No one nukuvuga nta numwe abizi. It's just the absence of people. Nukuvuga nta muntu numwe, c'est l'absence complète des gens. Nibyo. Mucyo mugenda mugira subscribe, mugira s'abonner, bana n'ururimi mukoresha, mugira like, kugira bikunde na platform ishobore kugenda ikibikwiragiza ahandi ibone ko namwe mwabishimye. Yego nuko. Ariko mugira na commentaire kugira tumenye icyo dukwiye guhindura, kandi mutibagiye na share kugira abandi nabo bibashikire. Murakoze. Naho hanyuma abandi bashimiye n'Imana yabanye nacu muri uno mwanya. Murakoze. Naho hanyuma.